cyane turanezerewe kuko aha hantu hari hateye ikibazo kidasanzwe iyo abanyeshuri bagiye ku mashuri ngaho canke iyo umuntu ajabutse ahagurya mu Gasenyi cyari ikibazo kidasanzwe kuko aha guma habomoka ku munsi hari ubwana bukiri buto rero kugira ngo buhace imvura yaguye zari ingorane zidasanzwe rero twongera dusaba yuko n'ubundi nkuko abene igihugu tubana ngaha biyunze tugakoresha ingufu ziwacu tukarondera tugaterateranya ikorwa kikakogwa twosaba ko n'ubundi n'abandi turi kumwe badoswa gucika intege bo bandaniriza kuko nicagahwama naco nyene kiramaze guteza ingorane. Jewe ndavyakiriye neza cyane kuko twe turungitse abanyeshuri ku ishuri twabaherekeza bigatuma bitugora ingahe tuja guca ingero cyangwa tuje kubaronderera ibyo bafungura tukabanza kubashikana ku ishuri hageze ko bataha twakubitirwa kuza kubatora kugira tubajabukane kuri kino gihomoka. None Imana ihabwa icubahiro ubu abanyeshuri bazotonda neza ntawe uzobaherekeza natwe imirimo tuzoyirangura neza ataco twinona. Abo ni bamwe mu bene gihugu bashima kubona baronkejwe ikiraro kizobafasha kurengana neza gihuza ubutsimbiri Kigobe Gahwama na Mugongo bwo ku mutumba Gahwama zone Rubirizi komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura aho kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 21 Ntwarante umwaka wa 2026 ico kiraro cari caramutse cugururwa icese na musaneri w'iyo komine Alexis Havyarimana. Umukuru w'umutumba Gahwama Diodone Hakizimana yamenyesheje ko ico kiraro catwaye amafaranga angana n'imiliyoni 56 n'ibihumbi 148 n'amafaranga 100 avuye mu bene gihugu bo ku mutumba Gahwama. Yashikirije ko nishira hamwe rya ARB ryashoboye kugira ico riterereye muri ivyo bikorwa. Yaciye ashikiriza bimwe mu bibazo bafise kuri uwo mutumba. Natwebwe byaradutangaje kuko nitwari tuzi ko tuitanguye bizohera. Rero turi mu kanyamuneza cyane kuko abene gihugu baratweretse ko bashashaye iterambere. Rero ino quartier twobibutsa ko hariho byinshi ikibura, twovuga amazi meza, twovuga amatara, twovuga amabarabara n'ibiraro bindi kuko aha quartier Gahwama ihana urubibe n'uruzi rwa Gikoma, kandi tugiye hamwe n'abene quartier Gahwama n'aba quartier Gasenyi twarashoboye guterateranya ibiti muri iki gihe c'imvura kugira ngo abene gihugu na babanyeshure baronke ingene bajabuka. Ako kararo naharaka ibiti n'imbaho karateye igomwe, tukifuza rero ko mwodufasha imigenderanire ikaba myiza, n'ufise akamodoka bikoroha ingene yoshobora kujabuka kugira ngo dushishikare kwiyumva. Yashikirije kandi ko bafise n'ikindi kiraro cyo kuruzi Karombo kitameze neza kimaze gutembagaza abatari bake bikwiye ko ngo bofashwa kugira ngo naco nyene gikogwe. Yanasabye ko n'ishure shingiro rya Gahwama ryo kwagurwa kuko rifise abanyeshure benshi, ivyo bikava ku bwishi bw'abimukira baza kuri uwo mutumba wa Gahwama. Musane wa komine Ntahangwa Alexis Havyarimana yashimiye abajejwe intwaro yaba n'urongoye zone Rubirizi kukungene bagiye hamwe mu gukora ibikorwa vy'iterambere, asaba bene gihugu ko bomenya ko iterambere ari rya bose. Abantu bagiye hamwe ico bifuza cyose kirashoboka. Tukomera amashi menshi cyane abajeje intwaro. Murabona yuko abajeje intwaro abene gihugu bagiye hamwe ibintu byose bishoboka. Igihe twaza kuraba iki kiraro cyabomotse twabonye yuko biteye agahinda. Ubucimbiri Kigobe Gahwama na Mugongo bari mu kangaratete kubera yuko iki kiraro arico cabahuza. Abanyeshure byaragorana kugira ngo baje kwiga
kuri Ecofo Gahwama. Ariko uno munsi kubera yuko twatahuye akamo kanyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi yuko iterambere tuga bene gihugu tugiye hamwe n'intwaro tubikora kandi tukabishikako. Uno munsi rero twabishitseko. Twagomba tubashimire rero abajeje intwaro kuva kuri nyumba 10 uja kuri chef de zone ukugene bifashe muri kino gikorwa uno munsi kaba kirangutse. Turateye akamo n'abandi bashefu de quartier bunga bamenye yuko iterambere ari ryabo, eka mbere n'abene gihugu iterambere ni gwabo kandi bategeza kurifata mu ntoki. Twebwe komine tuza kubashigikira tukabatera intege, ibibananiye nivyo tuza dufatirako tukabibandanya. Ari naco gituma turemeye akamo chef de zone yaduteye kuguheraheza ivyo bikorwa kugira ngo iyo menace yose ibire burundu. Bene gihugu bagawama iterambere ni igiwacu. Turashimiye rero umuntu wese yagize uruhara, intererano, abatereye ubwenge, abatereye amafaranga, eka umwe wese ico yakoze kugira ngo iki kiraro gikorwe. Yanasabye bene igihugu kugira isuku bakingire inzuzi mu gutera ibiti. Abajeje intwaro abasaba gusuzuma ubuzu bwa sugumwe ko bumeze neza mu bene gihugu. Kanabaye n'akaryo ko gushimira abitanze kuri ivyo bikorwa byo kubaka ico kiraro, haba no mu butsimbiri bwarushije ubundi abene gihugu batandukanye bagiye bitanga, ndetse n'umuhinga mu nyubako yakurikiranye ibikorwa by'ico kiraro cyuguruwe. Radio Television RTBB Nijwe Giza Burundi Giza